akira nimero mbona ampaye nimero arakompoza mbona aranditse aravuga ngo nimero za Jenice ngo uzohamagara umwanya wari wose kandi nzohita ndakwita. Nukuri ko uhoraho Imana yandemye, nukuri ko Imana uhoraho Imana yandemye igihe uwo ndiho yamye uwo mwanya akamugo uburenganzira natwe kwiruka navuga ati birakemutse ndirutse narirutse ndazunguruka ndumva ntera haleluya nditembagaza ndasubira ye haleluya. Iyumvire nawe tureke ndiho. Hari umuntu umwe gusa ko hari mubona agatakira nimero zose mpamagara umwe gusa uzoca umpamagara. Iyumvire ingana byogenda ibyiyumvire ako gapapa narakabonye ati kandi da telefone ariko wowe wibuza ku telefonane ngo mbariya ngo kandi da telefone ngo muranguje urugendo imodoka mukabona irenganye ikagenda kandi da telefone. Mumwe muri bo yari mengaranyora umugi ngo telefona mwebyo ngo muzamwigira ngo ibintu ngo by'ibikashi ngo n'ibihanda ngo n'ibintu birura ngo n'ibintu ngo telefone. Afikisha ko shiriwe ngaho atambuka metero 3 mbona aricaye mbona avuze telefone buhoro mbona yifashe ko gutya aguma avugana n'umuntu abona aguma zuzu umutwe ngo ni he ngo kugicenda ngo byatsi bitoki ngo hana nari nyagihe nari mu rugombo ngo nkabona aguma avuga nabo bakaguma baraba batwega barasuzuguye kabisa. Ndababwire mwabye navuga ati simba nkabonye iherezo ryo gutelefona simba nabonye iherezo hariya ngo ku metero 20 nanjye ndicara ndavuga ati ngaho umwe ngo yavuze ngo telefona ndagumaho nk'iminota ishika nka 15 cyangwa 20 harageze modoka ujya yavutse kizunguzu haraza n'izindi zitabona zirabura n'ibindi haraza zimwe zibujumbura izindi mbona zivuye ahandi hantu hafi iyo ntara mbona bazanye ibintu by'ibiziriko by'ibyuma bambika umuntu wese ari ngaho muri abo bantu bafata batererayo nk'intuze bafata batererayo zifata ku munwa ndiruka ati ntibanjaniranye Yesu amufasha cyane. Haleluya. Abafisi yo batelefona. Haleluya. Ushobora kubona atakirato yambaye muga abafisi ya telefona. Ushobora kubona atagahuza afise muga abafisi ya telefona. Ushobora kubona yaronze muga abafisi ya telefona. Abafisi ya telefona. Ushobora kubona waje agenda yiyandaza muga abafisi ya telefona. Haleluya. 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 Turafisa ahantu dutelefona kandi batavuga ngo uri mu kibanza cyakure cyane, batavuga ngo uragerageza hanyuma utelefone ari automatique. Haleluya. Narezo zibura nakuvuga ngo urasubira hanyuma aya. Haleluya. Haleluya. Oya haleluya. Kuko yageragejwe ashobora gutabara abariko barageragezwa kuyu mugoroba. Humura tekana iyi ni bikorwa ubufisi y'utelefona gusa. Hari abantu bafise nomero za telefone, hari abantu bari hano ikibazo gusa rimwe na rimwe arigiye wifuza gutelefona ufise ingorane zibiri. Imwe ukagira telefone itagira umuriro cyangwa ukagira telefone itagira amayinite. Abantu benshi nuko bameze, niyo problem. Bafise amatelefone atagira umuriro, bisigura kugira agakiza cyangwa kwitirirwa kukijijwe ariko atampemu yera ufise. Kandi iyo uhajije mpemu yera nta connection. Iyo uhajije mpemu yera no kuvuga ngo uhajije mpemu yera ugenda ubufise ibyaha. Abantu benshi barafise amatelefone,
telefone umengani address ndakubwiza ukuri naho wogira telefone igugu bihumbi ijana bambe amajana 5 cyangwa miliyoni n'inusu mugabe dafisa amayinite n'umuriro wo telefone